inje turabire hamwe mbega koko birakunda ko Uburundi butegwa na Red Tabara iri kumwe na M23 na RDF nkuko ibitangazamakuru byinshi byiriwe bibivuga uyu munsi. Bariko barafasha igihugu cy'u Rwanda surtout mu gukoresha amadrone no gukoresha zira nko rutura. Ndamenyeshe ko harimwo abasirikare indwi baba mercenaires uyu munsi bazinze ibirago barataha iwabo kubera yuko babonye ko urugamba rwabananiye. Ikiringo bagomba kugwanamwo cari kubye inshuro 4. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera ko mwagize umunsi mwiza w'intango ya weekend kwasanzwe bari kubo turi hafi dusangiye ikirere n'amasaha twari vendredi. Ubu twatanguye mbere n'amasaha meranda isabato. Reka ngigwe ko ndabipfuriza isabato nziza kuri mwebwe mwese muyemera n'abatayemera. Ubwo ntabwo bibuza ko muyibamwo, ariko kandi na weekend nziza. Inje turabire hamwe mbega koko birakunda ko Uburundi butegwa na Red Tabara iri kumwe na M23 na RDF nkuko ibitangazamakuru byinshi byiriwe bibivuga uyu munsi. Uyu munsi reka mvuge ko habuze inkuru bamwe n'abandi bashikiriza ku mbuga zabo, bahitamwo gushikiriza inkuru zivuga ko Uburundi bwogaba kubera ko bugomba gutegwa umwanya na coalition ya M23 mugabo bashize imbere Red Tabara. Ayo niyo makuru yiri wavuga, aho berekanye mu bice bitandukanye zino nyeshamba z'u Rwanda zamaze konstara inkoho, bakavuga ko ngo amakano bayarabisha hano ku butaka bw'u Burundi. Ibi byatanguye kuvugwa n'ibitangazamakuru. Mu by'ukuri abantu benshi bari bafitiye icyizere, abantu benshi bibaza ko ibitangazamakuru bidahengama, abantu benshi inkuru zitangajwe n'ibitangazamakuru bazifata nkaho ari ukuri, kuko n'ibitangazamakuru bafata nk'ibitangazamakuru de référence bafatiye ku nkuru byari maze iminsi bibahereza. Benshi bandondeye barampamagara baransaba ati dutohoreze aya makuru kuko turumva aryoba ari barariguye ku butaka bwacu. Hari mbere n'abambwiye bati jewe ntajugumiye kubera ko mfise utuntu ntungiye ngahe Bujumbura. Abana bari inyuma y'igihugu cy'u Burundi. So nshimiye no kuza muri amasaha y'ijoro kugira ngo turabire hamwe nimba koko bino bintu ubikunda. Ibi kandi bibaye mu gihe ibitangazamakuru byo mu Rwanda byari maze iminsi bitangaza ko hamaze kugabwa ibitero mu buce butandukanye hano ku butaka bw'u Burundi. Notama bagiye barapresiza ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, abandi bati imikambi ya gisirikare Gakumbu, abandi bati hariya ku mudugudu hasanzwe hamenyerezwa ingabo zigiye mu butumwa bw'amahoro hirya no hino. Ngaho hose hamaze kugabwa ibitero. Aya majambo kubera iki aje ubu? Ni ikiganiro nuvuga ko ngiye kubaha incamake. Ikiganiro kiramvuye nzokibaha mu minsi iri imbere. Aya majambo ariko aravugwa ngomba ndahite yuko ari propaganda toujours z'igihugu cy'u Rwanda. Ndabibutse ko mu myaka twahejeje hagitwara nyene icubahiro nyakwigendera nkuru nziza, iyo dutangiye kumva amakuru nkaya hari ibyo twaca twitega ko bigiye kuba, kubera ko nk'iyo twaba twiteze delegation y'ibihugu rutura bije mu Burundi cyangwa amavisi atandukanye, babandi Kagame yategura batangura gutera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo berekane yuko mu Burundi atamutekano namba uhari. Ivyo rero twarabisimbutse. Ndagoma ndababwire ko nibi vuba cyane tugiye kubisimbuka. Uti none ibi bigamije iki? Nivyo koko umugambi wo gutera Uburundi wari uhari. Ibi twarabiciye rya nino turabibereka mu nkuru twagiye turabashikiriza, turababwira uburyo byari byateguwe, uburyo byagomba gushikirizwamwo,
muribuka yuko hariho n'abatasi b'igihugu cy'u Rwanda bafatiwe ngaha mu Burundi. Je peux ndashobora kubibutsa umusore w'umurundi yari amaze imyaka itari mike mu Rwanda, yaje agafatirwa munsi ya presidence hariya mu Gasenyi. Ndashobora kubabwira wa wundi yafatirwa mu Rumonge nako Ingozi. Ndashobora kubabwira n'abandi benshi b'abatasi b'u Rwanda bafatiwe ngaha mu Burundi. Ivyo byarahabaye, ntabwo ari mbeshere, ariko kandi aya majambo ariko aravugangwa abariko barashikiriza kumbure n'abariko baratanga uyu munsi boba baronse amakuru bateba, kubera ko uyu mugambi wari uhari. Singiye kuvuga ibya kera, nje kuvuga ivy'ubu vuba. Ni umugambi inyuma y'aho bavire mu gisagara ca Uvira, narababwiye yuko habayeho ugushamirana, ukudahuza hagati ya Red Tabara ndetse n'igihugu cy'u Rwanda RDF, kubera ko RDF yari yasezeraniye Red Tabara yuko baramutse bashitse ku butaka bwa Uvira yuko bazoca baparena Red Tabara igaca yinjira directement mu gihugu cy'u Burundi, bakabahereza agace kagatumba hamwe n'intara kera c'ibitoki hamwe na Bubanza ahegereye uruzi Rusizi. Ngira ngo mwari mwabonye yuko bari bamaze no kuzana amato yo kuzuza barajabutsa abasirikare babo hajya mu ruzi Rusizi. Amato ndabutse ko yatuririwe n'igisirikare cy'u Burundi hariya ikarundu, amato yagira kurane Red Tabara bari baguze kugira ngo bazo kwifashishe hajya mu ruzi Rusizi. Bamaze rero kuva muri Uvira, nako bamaze gushika muri Uvira, duhere hariya Red Tabara yarishuje ibintu ndaziko nabibabwiye mugabo binguma ko ndabigarukako kugira ngo nze gushika ku nkuru y'uyu munsi. Red Tabara yasavye leta y'u Rwanda ko yobafasha kubera ko nabo babafashije gushika kuco bari babasavye. Leta y'u Rwanda irabica ijya nino, iza gusanga nkamwe yokora ikosa ryo gushika ku butaka bw'u Burundi herekeje Red Tabara yuko ibara ryo bariguye. Bibutse ijambo Son Excellence yavuze ati nimwashima Bujumbura muciye Uvira nako tuzoshima Kigali duciye Kirundo. Bongera bakubitiza agatima ku ijambo ryavuzwe n'igikomangoma chef d'état major Prime Niyongabo, aho yavuze ati leta zunze ubumwe za Amerika nibyabananira gukemura kino kibazo twebwe abarundi tuzovyikorera. Acerenza kandi kajambo ati akari nyuma karahinda. Bituma rero igihugu cy'u Rwanda cankira kabisa Burundu Red Tabara ko bidakunda ko babaherekeza gushika i Burundi, ahubwo ko nibanahirahira bagashika mu Burundi biza gutuma igihugu cy'u Rwanda arico kije kugwanya Red Tabara, kubera ko umugambi wabo uwo ugiye kuburizwa mu menshi. Ibi byarabaye twari bashikirije uti rero uyu munsi uyu mugambi wo gutera u Burundi byo byagenze gute. Narabwiye ko nimba u Rwanda rwohirahira gutera u Burundi, ibunda bisubiriyemo kandi nuko boba bafashe boba bagiye kwambara noneho wa mwambaro w'ubwihevyi mu buryo bugaragara, boba baje kuba abihevyi mu buryo bugaragara, kubera ko uyu munsi isi yose irazi neza ko u Rwanda rugwaye u Burundi. Isi yose irabizi, duhereye kuri Sogo yarabyerekanye abagwanyi b'u Rwanda bagerageje gutera u Burundi barabafata bakaberekana. Samuragwa nawe amaze iminsi ari mu rugamba rwo kwerekana Kagame neza uwariwe. Ubwambure bwa Paul Kagame yarabushize azarani. Ngira ngo n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda muramwumva ingene bivuga Samuragwa, biravuga ngo muzehe Neva ngo iyo ariko arashikiriza speech ziwe yifitiye confidence irenze, ntiyita ku majambo u Rwanda rushikiriza, ntiyita ku kuntu u Rwanda mu karere ibihugu byinshi birutinya, ntiyita ku bihugu rutura bisanzwe bifasha u Rwanda. No, avuga ama speech yiwe aba yifitiye confidence, kukaba nkako arifitiye confidence. Hari jambo yavuze no nkunda kwibutsa abantu aho bariko baramuhayira ngo igisirikare cy'u Rwanda kirahambaye kiratunze ngo ibikoresho rutura, yavuze ati ariko arabashinya nkoresha iterme ati esi yaba bari bazi ingabo nanje mfise, ati none bozimenya gute ko batavugana n'Imana ngo izibabwira. Aya majambo agaragaza ko Samuragwa, yamuze Samuragwa mwumve ko ari
His Excellence Ndayishimiye, ushaka kumwita Neva, ushaka kumwita Evariste, anamazina yiwe yose, kandi n'umugenzi cyangwa se umujama w'abajene akunze gukoresha, n'amajambo akunze gukoresha iyo ariko yerekana ko nka mu Rwanda gotera Burundi Burundi nta kibazo na kimwe bw'amabwiteguye kwivuna. So u Rwanda rero byarashitse nkoresha imvugo rwambara wa mwambaro w'ubwiyahuzi, bitewe nuko umugambi wabo wo kuba bo kwigarurira ibice bari bakeneye muri Uvira byananiranye, bagaca bavuga ko ibi byanse kubera Uburundi. Aha nanje ndakwisa umusumari kabisa, ibi byanse kubera Uburundi bwarigometse, Uburundi bwaritambitse, Uburundi bwarabaye intambamyi y'u Rwanda yo gushika ku ntumbero bari bafise hano mu gihugu ca Kongo. Rwanda rero rambaye umwambaro w'ubwiyahuzi, bateguye igitero ku Burundi mu mpera z'ukwezi kwa mbere, bagamije ko bagiye gutera ikibuga c'indege cari Kisangani hariya Bangkok Airport, bace bajaniranya n'ikibuga c'indege ca Melchior Ndadaye ndetse n'ibindi bisasu bitandukanye hano ku butaka bw'u Burundi nka kugira bari ko barabivuga uyu munsi. Iyi yari plan yo mu mpera y'ukwezi kwa mbere, barabigerageje c'est vrai, baragaba ibitero ku kibuga c'indege ca Bangkok bakoresheje indege 8 z'ubwiyahuzi zahagurukiye mu kigo ca MONUSCO hariya muri Centre Afrique, hasanzwe hari ingabo z'u Rwanda zagiye mu butumwa bw'amahoro. Aka nakantu tutarabige tubabwira Leta zunze ubumwe za Amerika ziherutse gushira hanze. Ubutasi bwa Leta zunze ubumwe za Amerika ziherutse kugaragaza yuko indege sagira abadereva z'ubwiyahuzi zimwe ta drone kamikaze u Rwanda rwarugiye kugabisha ibitero hariya i Bangkok Airport hariya muri Kisangani, mugabo zarabaye neutralize, zahagurukiye ku kibuga c'indege nako zahagurukiye mu kigo ca MONUSCO hariya muri Centre Afrique. Inyuma yaho hariho n'ikindi gitero kitavuzwe cyane c'indege zitanu murantunga z'u Rwanda zahagurutse kandi zija kugaba ikindi gitero hariya nyine, mugabo nazo barazineutralize. U Rwanda rumaze kubona ko byanse ko kiriya kibuga ca Bangkok c'indege ca Bangkok bakineutraliza, baci babona yuko no kugaba igitero ku Burundi bitagikunze, kubera ko bafise mu mitwe yabo ko indege ziriko zirabarasa, amadrone ariko arabarasa ahagurukira ku butaka bw'u Burundi na hariya muri Kisangani. Baca babona yuko uburyo ikibuga c'indege ca Kisangani kirinzwe, bishoboka ko n'uburyo ikibuga c'indege Melchior Ndadaye bishoboka ko ariko n'ikibuga c'indege Melchior Ndadaye gisanzwe kirinzwe, maze bahitamwo ndavyite gusa n'abahesha ibyo bitero bari bagavye ku kibuga c'indege Bangkok ndetse no ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Inyuma yaho ngira ngo mwace mubona ko baciye bagwiza abasirikare benshi ku butaka bwa Kongo, bongeye amabatayo agera ku 9. Yes, aya mabatayo agera ku 9 intumbero yabo kwari uko bari bagomba kuraba ko basubira gushika muri Uvira. Mugabo nsubira inyuma gato, uyu mugambi bakimutegura nuko bari bazi ko bafise hariya mu misozi ya Minembwe kugira ngo baze bahifashishe kurasa ku Burundi. Haciye hategurwa igitero c'imisi 5, Operation Sindamusiga niko benshi bayise. Ni operation yari yo kugira ngo bake uburenganzira n'ububasha gisirikare c'u Rwanda Reditabara na twigwaneho bari bafise hariya mu misozi ya Minembwe, aho bashobora kuba bogira bo rasi bisasu bigashika ku butaka bw'u Burundi. Babona ko Minembwe iri hejuru, ampuri muri Minembwe abahazi urabona, donc Burundi baburi hasi, iki kiya ca Rusizi cose ubu kibona. Niho haciye haba igitero Sindamusiga ku birindiro bya twigwaneho Reditabara, Android, RDF, M23, biza kurangira inyuma y'imisi 5 babatse ubuce bwose buri strategique harimo za Ponzero, Bijombo, Gwisankuku na Minembwe. Hariya hose byarangiye bahabatse, ngira ngo ku munsi wejo mwarabonye ko abawazarendo bari ko baracelebra intsinzi bibereye hariya muri Gwisankuku, habe ko ratamba inyuma y'inama
abakoze ntibagarukije hariya na coalition FARDC muri iyi minsi 3 iheze baciye batanguza ibitero bikomeye aha muri plaine ya Rusizi. Plaine ya Rusizi harabaye novuga ibitero bikomeye muri cyane mu misozi hanamiye kari ya Gasagara Kasange, twosinyara na Camate harabera imigwano ikomeye aho igihugu cy'u Rwanda cyatakarije abasirikare batari bake na zanko bariko bavuga ko Benstaye barabisha amakano ku butaka bw'u Burundi, magingo yatuvugana ziri mu minwe ya coalition ya FARDC niyo bazifise. Sinzi rero nimba amakano akiraba ku Burundi canke amakano ariko araraba mu rundi ruhande. Nshimiye kukivugamo kubera ko amakuru yiri waracicikana yavuga ko u Burundi bugiye guterwa. Inyuma yaho murantunga twaciye tubona ikintu gitangaje cyane gose, nababwiye wanashaka no ku munsi wejo aho hariko harakogwa inama noneho ikoreshwa na coalition ya FARDC mu kiyaya ca Rusizi, aho bariko bagaragaza ubusabane n'abanyamurenge. Mu nama kwari kwerekana ko mu kiyaya ca Rusizi umutekano umeze neza mu buce coalition ya FARDC irimwo, ariko ko hagisanzwe hari mu buce butandukanye burimwo coalition ya M23 mugabo mu buce bwo hirya ya Sange. So abanyamurenge nabo bagize ikintu bavuga, novuga ko ari nk'ikindi gitego Kagame yatsinzwe. Abanyamurenge bemeje neza yuko ubuce coalition ya FARDC isanzwe irimwo babayeho neza, umutekano ari wose, ahubwo banasabye coalition ya FARDC ko bandanya ibitero bakaraba ko bashika muri Bukavu, donc Sud Kivu yose bakayikuramwo umuntu yiswe M23. Aro niho nuje kugaruka munatangurira. None koko birashoboka ko batera u Burundi? Ivyanse ko batera u Burundi bari ku mupaka w'u Burundi. Mugatumba mwarabonye amasana matandukanye abasirikare b'igihugu cacu bari kurabana n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda hariya mu Gatumba. Ivyatumye banugara n'imipaka. Ngira ngo mwarabonye bajya bitwa na M23 bari ku mipaka bariko barasaba ko leta y'u Burundi yo kugura umupaka kugira ngo yari amateshwa yabo yari inzara wundi yaribisha. Ivyabananiye ko batera u Burundi bari hariya ku mupaka, byo bakundira ko batera u Burundi bamaze kwegera inyuma. S'il vous plaît, ari amakuru nayafashe nkaho ari amakuru yiterabwoba ku Barundi, niko nabifashe kubera ko turazi neza yuko tugifise ingabo ku butaka bwa Kongo, turazifiseho. Ibi na nyiteka bivuze rabisubiramwo, biragaragara ko tuzifise ingabo zo ku butaka bwa Kongo, plane yose turayifise uko ingabo. So niyo mpamvu rero atamurundi numwe agomba kugira ubwoba ngo u Burundi buje gutegwa. Amakuru nkaya tuyaheruka mu kwezi kwa kabiri ku mwaka twahejeje, bariko babesha bimwe n'ibindi, aho wanashaka n'igipolisi ca Kongo cataye kiromoka kubera amakuru yiterabwoba nkaya. Barundi bene wacu ni mureke ubwoba, nta twigwaneho yocutse umutima ngo ije gutera u Burundi. Honyene ubu tuvugana bariko baraturatura, twigwaneho Red Tabara M23 bariko baraturatura mu mashamba ya Kongo, aho baraye siho biriwe, aho biriwe siho barara kubera ko iyi coalition ya FARDC yabahagurukiye biteye ubwoba. Ndanabamenyesha yuko muri Uvira uyu munsi hasesetse abandi basirikare ba leta ya Kongo baje gutanga renfort hano muri territoire ya Uvira, cyane aha muri plaine ya Rusizi, kugira ngo barabe ko bashobora kwirukana mu buryo novuga budasubirwamwo iki gisirikare cy'u Rwanda gisanzwe cigize akagarama ruganda aha muri buno buce. Rero ni mureme umurundi najye duharage twiwe atuje, mureke kujana nyabahururu, mureke gukurikirana aya makuru yiterabwoba ariko arashikirizwa n'ibi bitangaza makuru bitandukanye. Ndababwire ayandi makuru ahambaye cyane gose yibanga bamwe n'abandi bataramenya, nuko bamwe mu ba mercenaires basanzwe bafasha igihugu cy'u Rwanda. Twarababwiye yuko abasirikare b'u Faransa basanzwe bari hano ku butaka bwa Kongo mu buryo buri physical bariko barafasha igihugu cy'u Rwanda. Aba basirikare bari muri biriya bihugu bya Sahel, ndavuga za Senegal, za
biriya byose bya Sahel murazi ko birukanywe maze batwagwa mu Buganda buca bypass Kigali cibashira ku butaka bwa Kongo. Hariho n'abandi basirikare bo muri Colombia n'ibindi bihugu bitandukanye bariko barafasha igihugu cy'u Rwanda surtout mu gukoresha amadrone no gukoresha zira nko rutura. Ndamenyeshe ko harimwo abasirikare indwi baba mercenaires uyu munsi bazinze ibirago barataha iwabo kubera yuko babonye ko urugamba rwabananiye. Ikiringo bagomba kugwanamwo carikuvye inshuro 4. Barabona ati rero twaguma ngaha tuzohaba dusanga ahubwo tunahasize n'ubuzima, kandi n'igihugu cy'u Rwanda ntabwo cariko kirabariha hisunzwe amasezerano bari bafitanye. Bahisemo rero kuzinga ibirago basubira iwabo. Murumva yuko rero inguvu zitera zihera ku gihugu cy'u Rwanda. M23 itera ishira umunywera mvugo wa wundi nka Amunoni. Niyo mpamvu rero ata murundi yogira ubwoba, ihibambewe Imana itubereye maso, twayigize nyambere se barundi akunze kubivuga. Abarundi rero aho muri hose mugire aho muba mwubaho. Ciao ciao.